itangazo rijanye n'ikibazo c'abana bo mw'ibarabara abakuze basegerereza canke basegesha abandi hamwe nabo bose biyerereza ataco bariko barakora twihweje ingene ikibazo c'abana bo mw'ibarabara cabaye ndanse mu bisagara bimwe bimwe bigize igihugu cacu. Twihweje kandi ukuntu imico n'imigenzo vyamye biranga abarundi iriko iratituka, ivyo tukavyerekwa n'ubube gito bwa bamwe bagenda barasegerereza mu mabarabara, eka mbere bakanakoresha abana canke bagendana ubumuga muri ubwo bube gito, twisunze ingingo ziri mu gitabo mpanavyaha zihana abantu basegerereza mu mabarabara mu ntumbero yo gutuza burundu izo ngeso zo gusegerereza hamwe n'abandi bose biyerereza mu mabarabara ataco bariko barahakora. Leta y'u Burundi ibicije mu bushikiranganji bwo gushigikirana imibano agateka kazina muntu iterambere ridakumira yifadikanije n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano hamwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane ifashe ingingo zikurikira: abana bose baba canke biyerereza mu mabarabara haba ku murango canke mw'ijoro hamwe nabo basegerereza ku mabarabara basabwe ko boba bahevye iyo ngeso kandi bavuye mw'ibarabara mu kiringo kitarenze indwi zibiri uhereye umunsi iri tangazo ryaterewe ko umukono. Umuntu wese afise ikibazo ico arico cose kimubakiye canke cotuma aja mw'ibarabara asabwe kwitura abajejwe intwaro canke abajejwe iterambere ry'ingo n'imiryango kugira ngo nabo bamugire inama y'ingene yovyifatamwo canke bomushigikira. Ku barundi bose n'abanyamahanga bafise umutima wo gufasha abo bose basegerereza basabwe kwitura imigwi ijejwe gushigikirana iri ku nzego zose z'igihugu gushika ku mutumba kugira ngo babereke uko bobigenza, kuko uzofatwa ariko aragira ico atanga kusegerereza mw'ibarabara azofatwa co kimwe nawe, kuko biri mu bikomeza iyo ngeso. Uzorenga kuri izi ngingo azohanwa hakurikijwe amategeko. Abajejwe intwaro n'umutekano basabwe gukurikirana mu bibanza byose cane cane izo ngeso zakunda kuberamwo ko izo ngingo ziriko zirubahirizwa. Bigiriwe i Bujumbura kwa 21 Ruheshi 2022 kubw'ubushikiranganji bwo gushigikirana imibano agateka kazina mu iterambere ridakumira. Honorable Imere Dusabushimike. Mujije kumwumva ni Felix Ngendabanyikwa, umunyamabanga ntayigarizwa mu bushikiranganji bwo gushigikirana. Yajeje gusoma itangazo ryerekeye abana basega mw'ibarabara mbere n'abakuze, eka mbere n'abakuze basegesha abana. Birero ngo bigiye gukugwaho burundu. Aha hari mu kiganiro n'amenyesha makuru aho mbere yanishuye ku bibazo byabo. Dusubire tumwumvirize. Icambere twamenya nuko ikibazo c'abana bo mw'ibarabara cavutse kubera intambara zabaye mu gihugu. Ubukene buratera mu miryango, imiryango irabura kuvyifatamwo, hanyuma abavyeyi bamwe baratakaza uburenganzira bwo kurera abana kubera babarengewe n'ibibazo vy'imiryango. Abana nabo batangura kwironderera ingene babaho. Icatumye dushikiriza iri tangazo nuko hari impamvu. Turi ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu. Muri ico c'agateka kazina muntu harimwo
abo bana canke abo bantu bagendana ubumuga tudategerezwa kwemera yuko abana baba mw'ibarabara canke abo bagendana ubumuga baba mw'ibarabara, kuko ibarabara si rerero. Umwana ikibanza ciwe ni kw'ishuri, ni mu muryango. Nico gituma twarabikurikiranye mu minsi iheze, muri leta y'u Burundi hariho umugambi bemeje, umugambi werekana neza ingene iki kibazo c'abana bo mw'ibarabara gitezwa gutorera umuti. Twisunze rero ivyashikiririwe mu nama shikiranganje ku bijanye n'uwo mugambi, turiko turashira mu ngiro iyo programme. Ni naco gituma tugira tuti twari dusanzwe tubikorerako, mugabo dushaka yuko dushirako agasunuzo. Ntivyumvikana yuko mu gihugu cikukiye buca duhimbaza imyaka 60 dushira gushishikara kubananya tubona abantu basegereza mw'ibarabara, na cane cane mu bisagara. Nakera abantu barakena, mugabo bakenye ntibaca baja mw'ibarabara. Ni naco gituma leta yashizeho ujya munsi mukuru wo gushigikirana mu kibano, kugira ngo tugarukana ku gatima ko twarabonye yuko abantu batanguye kuba basa tuntu twanje, ugasanga abantu ntibagifashanya. Nico gituma rero tugira tuti dukorere kuri aba bene wacu bari mw'ibarabara, tubakure uko nta teka ririmo rihari. Nta teka ririmo rihari. Hanyuma kandi si kubana mw'ibarabara gusa, mugabo dukorera no kuri barya batanga amahera kuri barya bana mw'ibarabara. Uko batanga ukure kuye amahera iri bijana aba amajana 2 kibi igihumbi, haro n'abatanga yarenga, uburiko uratuma ujya mwana ari bamwo kujya mwavuze ati hari wari bayemwo ari kuriramwo ari vyariramwo, ubu ageze mu zabukuru. Wowe rero uri kuratanga, tugira tuti hagarika guko uri kuragwanya umugambi wa leta. Gusegereza ni icaha, no guhereza amahera gusegereza ni icaha. Ni naco gituma mwitanga dutererekana yuko ubushikiranganje butatu, ubujejwe gushigikirana, ubujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano n'iterambere, n'ubujejwe ubutungane, kuko hari ingingo zifata abatanga canke abasegesha abantu bagendana ubumuga muri code penale birerekanwa neza ingene abantu bahanwa. Ure tugomba gushira mu ngiro dufatiye kuri ivyo namashikiranganje yashikirije, hama tugafatira ku mategeko y'igihugu hasanzwe, tugomba dushire mu ngiro ivyo twara tugira ko dushira mu ngiro buke buke. Tugomba kudendura akanyuma kubera turi mu gihugu cikukiye araciye imyaka 60. Muti tumaze imisi twababonye abo bantu mw'ibarabara kuva kera, none ico mugira mukore do special ni iki? Nta muti mushasha tuzanye kiretse gushira mu ngiro amategeko. Nugushira mu ngiro amategeko y'igihugu, na cane cane twisunze ibijanye n'agateka kazina muntu. Kuko muravye bajya bana bari mw'ibarabara, de conditions baba barimwo ugende bamerewe, birateye isoni. Birateye isoni mu gihugu turiko turagira tuti twe turiko twiyangaza mu vy'iterambere ry'igihugu, turiko twiyangaza mu vy'agateka kazina muntu, turiko twiyangaza mu bindi bitandukanye, mugabo tugasanga hariho umugwi w'abantu ugira ikibazo, abo ikibazo kinatora n'umuti yatera kiba kinini. Twebwe rero dushaka yuko ikibazo gitora umuti burundu, kugira ngo aba bose bitwa ko basegerereza, yaba imigwi itandukanye y'abana,
yaba imigwi itandukanye bagendana ubumuga canke y'abakuze, ikibazo cabo gitora umuti gute? Uheruka twaragize inama na oramatari b'intara zose zigize igihugu cy'u Burundi turi kuri iki kibazo nyene kugira twumvikane ingene bitegerezwa kuja mu ngiro. No kuvuga yuko aba bana bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke n'ahandi bose ntibava ngaha, harabaza bavuye ruguru intara zitandukanye. Turamaze kumenya intara havamwo benshi kubera turavye ibitigiri vyabo tuba dufise, turaba tukabona tuti haraba mu Kayanza, hava za Ngozi, hava za Gitega, harabava ngaha hafi y'Ibujumbura, za Buterere, za Kinama n'ahandi. Turagira tuti tumaze kubona ivyabo tukamenya tuti uyava ngaha n'undi ava ngaha, tubacishije mu bigo twateguye, duca tugira programu yo kubasubiza mu miryango iwabo. Ni naco gituma mwitangazo twashikirije yuko uruhara runini ari rwo bajeje intwaro mu kibano, kuko uwo mwana yahora aba mu kibano. Navuze nti mu kibano vyaranse kubera ingorane zashitse, mugabo dushaka kumusubiza mu kibano nyine hariya nyine. Mugabo ikibano ntazogisubiramo gutyo gusa, azobanza kwigishwa. Burya kwigisha bajya abana biragoye, ntugira ngo subuhinga, ukimutora aragutuka, ukimutora agutera amabuye, ukimutora akugira ivyo ashaka byose. Mugabo ukushishikara umurera buke ibyo akugirira ukavyemera. Haragera igihe uko twarabonye ko hari abantu twakosoye bigakunda yuko basubira kuba abantu. Akarero no bana uko mu 2017-18 twarigeze gukorera ku biharuro bishika vy'abana 21 twakuye mw'ibarabara tubasubiza mu miryango iwabo, turabakurikirana neza guko ndababwira ingene twabisozereye. Turabasubiza mu mashuri. Muri abo 21 abana 7 umwaka uheze bari bafise amanota ashika hafi hagati ya 92% na 98%. Yaramaze mw'ibarabara imyaka nk'ibiri canke 3. Nukuvuga yuko igihugu kiriho kiratakaza. Uko niryo barabara kugira ngo uribemwo, nukuvuga ubufise ubwenge. Ico gihe twaciye dutuma ko abo bana n'abavyeyi babo mu nama twagize mu mushikiranganje kugira ngo dushimire ishure, abavyeyi twafashanije kugira ngo dukurikirane abo bana bavemo ikintu. Ubu tuyoza yuko babandanya biga atangorane bariko baragira.